Umurundi wese akunda igihugu ciwe amwibutse abona ukwitanga kwiwe kuko yari umuhizi, ubibonye wese rero cyambere amubonamwo ubuhizi, hanyuma bigatuma iyo umaze kubona umuhizi nk'ujya yemera kwitangira igihugu uca wongera ukabona yuko umurundi uwo ari we wese akwiye guhagarira igihugu no kucigura akacigura. Ayavuga irya nino kw'isi tuyahere ku mugabane wa Afrika aho abarenga 200 baguye mu gitero c'akagwi k'abantu bitwaje ibigwanisho mu majaruguru ashira uburengerazuba bwa Nigeria muri leta ya Katsina. Inkuru ya mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Kuva mu mwaka ushize abantu amagana bishwe n'udutsiko tw'abanyarugomo biba bakanashimuta abantu mu majaruguru ashira uburengerazuba bwa Nigeria. Mu kwezi gushize kwa gatanu ONU yavuze ko urugomo rwatumye abantu babarirwa mu bihumbi 23 bahunga mu bice byose byegereye umupaka w'igihugu cya Nigeria. Abantu bagera kuri 200 bari ku mapikipiki bagabye igitero ku mudugudu wa Kadiyasu muri leta ya Katsina kwa kabiri. Umuvugizi wa polisi yavuze ko abantu 20 bapfuye ubwo abagabye igitero babanyanyagizagamo amasasu bagerageza kubabuza kubasahura. Abantu 3 batuye uwo mudugudu babwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko imirambo 30 yashyinguwe nyuma y'icyo gitero. Mu gitero gitandukanye kuri wa kabiri abakekwaho kuba abarwanyi bakisilamu bishe abantu hafi 70 banashyira hasi umudugudu wose mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria muri leta ya Borno. Tukivuga ivy'ibitero ku mugabane wa Afrika muri Côte d'Ivoire icagabwe n'intagondwa ku kirindiro c'abasirikare cahitanye abasodi 10. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arakomeza. Igitero cyabaye mu ijoro ryakeye ku mupaka wa Côte d'Ivoire na Burkina Faso ahitwa Kafolo mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Côte d'Ivoire. Uretse abasirikari 10 bakiguyemo, abandi benshi bakomeretse, ariko igisirikare cya Côte d'Ivoire ntikiratangaza umubare wabo. Iki gitero ni icyambere kibereye ku butaka bwa Côte d'Ivoire kuva ku cyahitanye abantu 19 mu mwaka w'ibihumbi 2016 mu mujyi wa Grand-Bassam ku nkengero z'inyanja ya Atlantika. Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu gushize ingabo za Côte d'Ivoire n'iza Burkina Faso bwa mbere na mbere mu mateka yabo bafatanije bari bagabye ibitero ku ntagondwa muri kariya karere ka Kafolo. Icyo gihe batangaje ko bishe intagondwa 8 bata muri yombi abandi 38 basenya n'ikigo intagondwa zitorezagamo bafata n'ibikoresho byabo byinshi birimo intwaro, amasasu na telefoni zigendanwa, ariko ntibavuze niba nabo barapfushije abasirikari muri iyi mirwano. Igisirikare cya Côte d'Ivoire kivuga ko kimaze umwaka kigenzura intagondwa ziva muri Burkina Faso zikaza guhungira mu mashyamba yo mu karere k'umupaka w'ibihugu byombi. Kuva mu 2015 ingabo za Burkina Faso zihora zirwana n'intagondwa, intambara imaze guhitana abantu barenga 900. Usibye Burkina Faso na Côte d'Ivoire n'abaturanyi babo ba Mali na Niger nabo bafite intambara z'intagondwa, intambara zimaze kugwamo abantu barenga 3,000 kuva mu mwaka ushize w'ibihumbi 2019. Ku mugabane wa Amerika, Korea ya ruguru irakangisha kuzokwivanga mu matora ya perezida w'ico gihugu y'uno mwaka. Ibindi na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Korea ya ruguru ivuga ko niba Amerika ishaka ko itora ryayo rya perezida rizagenda neza yagombye gufunga umunwa ku birebana n'umubano hagati ya za Korea ugenda urushaho kuba nabi. Itangazo rya Korea ya ruguru rije mu gihe umwuka mubi wiyongera hagati y'icyo gihugu na Korea y'Epfo. Mu ntangiriro z'iki cyumweru Korea ya ruguru yavuze ko izakuraho uburyo bwose bw'ibiganiro hagati ya za Korea zombi. Departement ya leta muri Amerika yavuze ko itishimiye icyo cyemezo cya Korea ya ruguru. Kuri iki gihugu cyo ibi byari ukwivanga bitemewe. Mu kwihimura, Korea ya ruguru yavuze ko Amerika ishobora kuzabona ikintu gisharira cyangwa se cyorosora umusatsi ku mutwe gishobora kuzahungabanya itora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Korea ya ruguru ntiyagombye kugira ikintu kinini ikora mu matora ya Amerika. Nyamara perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaburiye Korea ya ruguru ayibwira kutazagira igikorwa na kimwe gikomeye ikora cyo gushotorana mu bihe by'amatora. Umuyobozi wa Korea ya ruguru Kim Jong-un mu kwezi kwa mbere yavuze ko isi mu gihe gito ishobora kuzabona icyo yise intwaro nshya ikomeye, byumvikanisha ko ashobora kuzohereza misile igera kure. Ibiganiro ku ntwaro nucleaire byarahagaze kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize ubwo Trump na Kim Jong-un bananirwaga kugera ku masezerano mu nama yabereye muri Vietnam. Tukiraha muri Amerika kandi perezida w'ico gihugu Donald Trump yategetse ibihano ku bakozi ba CPI
bafise uruhara muri enquête y'ivyaha vy'intambara bakeka ku basirikare ba Amerika muri Afghanistan. Vyifashe gutega Thomas Kamirindi. Iteka Perezida Trump yashyizeho umukono ryemerera Minisitiri we w'ububanyi n'amahanga Mike Pompeo na Minisitiri w'imari ya leta Steve Mnuchin gufatira imitungo aba bakozi ba CPI, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho, bashobora kuba bafite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ryemerera kandi Pompeo kubima uruhushya visa rwo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntirivuga uko bangana n'amazina yabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiri muri CPI, bityo CPI nta bubasha iyifiteho, ariko Afghanistan yo iri muri CPI. Niyo mpamvu uru rukiko rufite ububasha bwo gukorayo anketi. Nubwo bwose Afghanistan ivuga ko ibyaha by'intambara byose byaba byarabereye ku butaka bwayo bigomba kuburanishwa n'inkiko zayo. Umushinjacyaha mukuru wa CPI Fatou Bensouda yatangaje ko ashaka gukora nketi ku byaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu birimo kwica abasivile batagira ingano n'iyicarubozo bishobora kuba byarakozwe muri Afghanistan kuva mu mwaka w'ibihumbi 2003 kugera mu bihumbi 2014. Nk'uko ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza kibitangaza, guverinoma ya Perezida Trump ivuga ko CPI ari urukiko rudashobora kwizerwa rwamunzwe na ruswa kugera mu nzego zarwo zo hejuru. Ivuga kandi ko Uburusiya bushobora kuba ari bwo buri inyuma ya nketi za CPI ku myitwarire y'abasirikare ba Amerika mu ntambara yo muri Afghanistan. Barakoze bagenzi bacu Ejo ni Mukankusi na Thomas Kamirindi kuri ayo makuru avugwa ijya nino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ndabutse ku Ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda, muri ko muyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi. Ku isi yose Ijwi rya Amerika turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu voa@com. Adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni voa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere. Ayavugwa mu karere tuyahere mu gihugu c'u Burundi, aho no munsi inama shikiranganje idasanzwe yo gusubiza ibintu mu buryo inyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza yakoranye. Iyo nama idasanzwe yarirongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo. Iyo nama imaze kurangira, Gaston Sindimwo yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije icahafundikiwe n'ibigiye kurangurwa mu misi ya vuba. Nk'uko musanzwe mubizi, igihe umukuru w'igihugu asandavye, inama y'abashikiranganje irakorana irongowe n'icegera c'umukuru w'igihugu, n'abashikiranganje bose bari kumwe bagaca bandika ikete bandikira sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro bamumenyesha yuko iki kibanza c'umukuru w'igihugu atawukirimwo kubera yasandavye. Ico rero niyo mugirwa rero twagize uno munsi. Inyico muyiteze nka ryari? Twebwe turashikiriza sentare, twebwe ntitutamika ijambo sentare, nibaza ko sentare ikibibona izoca iduha inyishu. Ariko muri iki gihe n'ibihe bidasanzwe cyane rwose, kuko nk'uko mubivuze, igihe umukuru w'igihugu atahari, sentare ijejwe ibwirizwa shingiro ishobora gutegeka ko umukuru w'inama nshingamateka ashigwa muri ayo mabanga mu kurinda ko atunganya amatora. Ariko ikidasanzwe ni uko muri iki gihe hari umutegetsi w'umunyapolitiki yatowe ngo azorongora igihugu kuva mu kwezi k'umunani, aho hazoba ari tariki 20. Ivyo bintu vyo mwabivuze kwiki? Twebwe naco twabivuze ko kinininya, kuko twebwe turi sentare, twebwe twashikirije sentare ko umukuru w'igihugu atakiriho kubera yasandaje. Hama rero niyo sentare iza kuraba ibizokurikira iravye n'ibihe tugezemo. Twebwe nico twashikirije nta kindi. Muri iki gihe ibwirizwa shingiro rigenga Burundi n'irihe, ni rishasha canke ni rya kera? Ubwa mbere twakubwiye yuko twafashe ingingo y'121 y'ibwirizwa shingiro rishasha, mugabo urasanzwe uzi ko hari ibwirizwa rindi twahorana muri ico bita ingingo mperekeza canke disposition transitoire, ingingo y'288, kuko uno munsi uvuze ngo icegera c'umukuru w'igihugu, kandi uno munsi dufise ivyegera vy'umukuru w'igihugu bibiri, nico bituma tuja muri iyo ngingo y'288 aho ivuga icegera ca mbere n'icegera ca kabiri bafatanije hamwe na leta yose, bakagira urwandiko bari kumwe. Ivyo rero nivyo twakoze twisunze ayo mategeko agenga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi.
muri iki gihe umuntu ajejwe igihugu cy'u Burundi muri iki gihe ni nkande? uno munsi turafise gushikaho sentare ibibazo by'iryo shingiro itubwira uko tubigenza. Gushika uno munsi igihugu y'abashikiranganji n'amashikiranganji yose dufatikanije gushikaho sentare ibibazo by'ishingiro itubwira ibindi dukora. Nkuko mubizi muri iki gihe haravugwa amakuru atandukanye cyane cyane ku vyerekeye urupfu rwa nyakwigendera perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza. Hari amakuru atangazwa mu nyamakuru bitandukanye asa na yavuga ko urupfu rwiwe rutatewe n'ingwara y'umutima. Hari amakuru mwa mufise atandukanye nayo? Twebwe bwa mbere twarabuze tubura uwo dukunda, abo rero bariko batwicisha iminihiro nibareke tumerekeze n'iteka ata gutangatana kw'imikomo. Ibyabaye byarabaye nta kigaruka. Ikibazo cy'umutekano cifashe gute muri iki gihe mu Burundi? Mu gihugu cyose umutekano igihugu kiratekanye ku mbibe zacu zose mu gihugu hagati. Tugasaba yuko abarundi kujya yasi twigishije gukundana ahubwo tubanaye gukundana gusumba kugira ngo niyo tuba duteye iteka uwo nyene twaraye tubuze. Urupfu rwa nyakwigendera perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza rwashitse icaduka kandi rusa rwaciye intege abarundi batari bake. Akajambo mubwira abarundi muri rusangi nakahe? Ubu tumaze kwivuga nuko twohumuriza umuryango wabuze, twahumuriza abarundi bose, tukabwira abarundi yuko ahubwo bokomeza ubumwe, bokomeza inyigisho twigishije zo gukunda igihugu, yokomeza urukundo mu barundi bose, kuko twibuka yuko inama ya nyuma yaduhezagiye atubwira ati nitugire iherezo ryiza. Turasaba yuko n'abarundi bose bokundana kugira ngo bagire iherezo ryiza, cyane cyane dufatanye mu nda. Uno munsi biragaragara yuko abarundi bamaze kurengera ibintu byinshi, ubudasa bwabo, ku buryo abarundi uno munsi bimva ko ari abarundi kandi bifuza ko duteza imbere igihugu cyacu Burundi. Rero nibatekane aho bari, leta iriho kandi murazi neza yuko leta ikunda bene igihugu. Tuzokora ibyo bishoboka byose kugira ngo abarundi batekane atangorane. Tusezere umuvyeyi wacu, dusezere umukuru w'igihugu cyacu, nitekane atagira inkomanzi. Vice Perezida wa mbere w'Uburundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika, cyane cyane ku vyerekeye ibintu bihambaye biriko birakorwa muri iki gihe. Uburundi bwose bwunamiye nyakwigendera Pierre Nkurunziza yahoze arongoye Uburundi. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Turacari mu Burundi, ariko none mbega ibwirizwa nshingiro rishasha rihari ririhagije ku buryo ryokoreshwa mu gukemura ikibazo kijanye no gusubiriza nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza? Mugenzi wacu Edi Gwema yabibajije Maître Janvier Bigirimana, umuhinga mu vy'amategeko, niba amategeko vy'ukuri ahari adashobora kugongana muri kino gihe. Turafise ingingo y'121 yo mwibwirizwa shingiro rya 2018 isanzwe ivuga inzego zeza zikagira ivyo zikoze. Mugabe ikibazo tuzoca tugira izo nzego zivugwa muri iyo ngingo y'ibwirizwa shingiro rya 2018 ni inzego zitaraja mu ngiro, zitaratangura amabanga yazo, ni inzego zizotangura amabanga mu mezi agiye kuzana igihe tukiri mu matora, uko murazi yuko hariho n'amatora y'abakenguza amateka atarashobora kuba. Bisigura yuko ari kubera iyo mvo yuko tutararonka inzego zategekanijwe n'ibwirizwa shingiro rya 2018, tuca twikora ubwa mbere ku ngingo y'amajana 288 y'ibwirizwa shingiro ryo muri 2018 yemereza yuko ku bijanye n'amategeko yoba agenga inzego zatowe muri 2015 abandanya akurikizwa mu gihe byoba bikenewe yuko izo nzego zibandanya zikora. Iyo ngingo uvuze, icyo ushatse kuvuga nuko yaba iha uburenganzira perezida w'inteko ishinga amategeko ariwe Pascal Nyabenda
kuba yabafashe uwo mwanya w'umukuru w'igihugu by'agateganyo, ariko nanone ibyo bikazaba ari uko bimaze kwemezwa n'urukiko rurinda itegeko nshinga. Iyo ngingo y'amajana 288 nivyo ivuga, ariko ikiturungika ku ngingo y'ijana 121 yo mu ibwirizwa shingiro rya 2005 ivuga yuko iyo umukuru w'igihugu atahari asubirizwa n'umukuru w'inama nshingamateka, ni kuvuga muri iki gihe cya Pascal Nyabenda, ariko hatangura kubaho ivyegera bibiri by'umukuru w'igihugu bisanzwe bihari no munsi byifatikanije na leta, biraheza bikandikira sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo yemeze ko umukuru w'igihugu atakiriho, hama yongera ikigena umukuru w'inama nshingamateka kugira asubire umukuru w'igihugu yitavye Imana. Kuri ico rero kiratomo ikanirwa. Ikintu nagomba gusigura kindi gihambaye, hari abantu ndabonye bariko baribaza ku mbuga ngurukanabumenyi bibaza biyumvira yuko bidakenewe yuko hojaho mu perezida w'imfatakibanza arangiza ikiringo cyari gisigaye, ngo kuko ngo vyabagiye gukora ngo ni gutegura amatora y'umusubira kandi uwo nawe yaratowe. Ico ni kimwe mu vyo atezwa gukora. Ubundi umukuru w'igihugu ivyo akora sivyo vyo gutegura amatora yo gusubiriza uba yapfuye, arabandanya akora yandi mabanga yose umukuru w'igihugu yatezwa gukora. Ikintu cyonyine atarekuriwe ni guhindura guverinoma. Kuri icyo ngicyo nyine waruvuze ko urukiko rurinda itegeko nshinga ruzaterana hanyuma rwisunga amategeko rufate imyanzuro ibereye ariko ishingiye ku mategeko. Nanone waruvuze ko hari abandi bantu bifuza ko umukuru w'igihugu watowe yahita arahizwa hanyuma akaba yategeka igihugu. Hari icyo byaba byishe mu mategeko arahijwe mbere yuko ikiringo cya perezida witabye Imana cyari kitararangira neza? Ugiye kubiraba nk'ikiringo cyari gisigaye kugira ngo Petero Nkurunziza arangize amabanga yiwe, tubona ico kiringo co herahezwa n'umukuru w'inama nshingamateka nk'uko bisanzwe vyanditse mu ngingo y'ijana 121. Hanyuma uwo mukuru w'igihugu nawe mushasha akazosha yinjira mu kiringo ciwe mu gihe izindi nzego batorewe urimo zizoba zatanguye gukora. Vyotuma binasa neza mu gihe yorahira hariho umundi mukuru w'igihugu babisikanya. Murazi yuko naho bitanditswe mu mategeko, naho bavuga yuko umukuru w'igihugu mu bwirizwa shingiro rishasha arahira imbere ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, mu gihe mu 2005 iryo bwirizwa ryavuga yuko arahira imbere ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro be n'imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye. Muri kino gihe nta kibuza yuko ashobora kurahira imbere ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Mugabo ko ndavuga nti kuntu ibintu bisanzwe bikorwa, biraba vyiza iyo umukuru w'igihugu abisikanije n'ubundi hariho umuhereza intahe mu kirundi ko tubivuga, mu gihe bovuga bati niyinjire mu mabanga ubu nyene bizogora no kumenya uwumuha ivyo bita mu Gifaransa remise reprise. Maître Janvier Bigirimana, umuhanga mu by'amategeko, nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanyu haira dijwi rya Amerika kugira ngo uduhe ibisobanuro ku byo itegeko nshinga ry'u Burundi rivuga mu bijyanye no gusimbura umukuru w'igihugu utakiriho witabye Imana. Ndagushimiye cyane. Ndabashimiye nanje. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu naho dutandukira avugwa mu Rwanda, tuyahereye mu gisata c'ubutungane kivugwamwo urubanza rw'umurwi ugizwe na bamwe mu bari abategetsi bakuru mu bushikiranganje butandukanye n'ibigo vya leta bari kumwe n'abacuruzi. Abo bumvirijwe na sentare ya Kacyiru biregura ku vyaha baregwa vyo gusesagura ubutunzi bwa leta. Asumta Kaboyi niwe yadukurikiraniye runo rubanza. Uru rubanza ruregwamo abari abayobozi bakuru muri za ministeri barimo Bwana Rwamuganza Karebu wahoze ari umunyamabanga uhoraho muri ministeri y'imari n'igenamigambi Minekofine, Rwakunda Christian wahoze ari umunyamabanga uhoraho muri ministeri y'ibikorwa remezo, Godfrey Kabera wahoze ari umuyobozi mukuru muri ministeri y'imari n'igenamigambi na Eric Kabera umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imyubakire. Aba bagabo uko ari bane bari kumwe n'abacuruzi ba hano mu mujyi wa Kigali bakaba baregwa icyaha cyo gukoresha nawo umutungo wa leta.
bagahendesha leta ku nyubako leta yaguze akayabo ka miliyari 9 na miliyoni 850. Ubwo kuri uyu wa kane byari biteganijwe ko urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru rugiye kuburanisha urubanza kwifatwa n'ifungwa by'agateganyo, abunganira abaregwa bazamuye inzitizi ahanini zahuriweho na benshi zagaragazaga ko batigeze bahabwa neza dosiye yuzuye y'ibyo abo bunganira abaregwa. Ababunganizi kandi bamwe banatunza agatoki urwego rwa polisi ko rutabemerera gusura abo bunganira ngo babashe kuganira ku madosiye yabo. Abandi bavuga ko niyo polisi bemereye ibakanya gato kandi bakabuzwa kuvugana n'abo bunganira mu bwisanzure. Umwe mu bunganira umucuruzi uvugwa muri iyi dosiye Rusizana Aloyizi ari nawe ufite inzu bivuga ko yaguzwe na leta amafaranga y'umurengera, Maître Gatera Gashabana yasabye ko yunganira yarekurwa kuko afunzwe iminsi irenga 10 kandi bamushinja batarabashije kwerekana ibyo aregwa. Maître Gashabana yasabye urukiko ko yarekurwa akazakurikiranwa ari hanze kuko kuba kugeza ubu ataratangira kuburana byaturutse ku makosa y'ushinzwe kumurega ari we bushinjacyaha, asaba ko atagomba kuryozwa amakosa y'abandi ngo agume muri gereza. Ubushinjacyaha buhawe ijambo bwagaragaje ko bwasabye polisi kujya yorohereza abunganizi b'abaregwa kugira ngo bahure nabo bunganira. Ubushinjacyaha busobanura ko polisi igabanya urujya n'uruza rw'abasura abaregwa mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19. Ubushinjacyaha bwasobanuye ku kibazo cyari cyatanzwe na benshi mu bunganira abaregwa ko batabonye ikirego cy'ubugenzacyaha muri systeme. Busobanura ko systeme uko yubatse itereka bunganira abaregwa ikirego ahubwo bibonwa n'ubushinjacyaha ndetse n'urukiko. Ubushinjacyaha busobanura ko bwemereye buri muntu wese ufite uwayunganira ko yaza bakamuha ikirego cyose. Ku kibazo cy'uwasabye kurekurwa kuko batabashije kubona dosiye, bwemeje ko igihe cyo kurekurwa kitaragera ko hatarabaho iburana kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo. Urukiko rwahise rutanga umwanzuro ku nzitizi zari zagaragajwe n'abunganira abaregwa. Ukuriye iburanisha yasabye abavuga kwegera ubushinjacyaha bakabaha dosiye yose y'abaregwa. Umucamanza yanavuze ku cyifuzo cy'umwe mu baregwa wasabaga gufungurwa by'agateganyo, asobanura ko bitashoboka kuko urubanza kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo rutararangira. Umucamanza yatanze icyumweru kugira ngo inzitizi zose zivanwe mu nzira, yimurira iburanisha ku wa 4 w'icyumweru gitaha. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Assumpta Kaboyi, urakenuye. Mu Rwanda havugwa kandi imyidogo rwaruka rukorera ku kiyaga ca Kivu gwiyamiriza ico bita kunyunyuzwa imitsi na koperative ibategeka kubaha ko amafaranga bakoreye buri munsi. Claude Ganza Munyamagana aduha inkuru irambuye. ngo hari abantu basa n'abahagarariye kino cyambu abantu bagihagarariye baraza niba sima tuyomorera igiceri cya 50 tukagabana kabiri yabo bakajyana kandi batanakoze tugafata yandi yo batugeneye no kuvuga niba ari 2020 baduherezamo 10 bakajyana 10 ariko batavunitse. Numwe mu rubyiruko rw'abakarani bapakira bakanapakurura sima n'indi mizigo ku kiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyamyumba hazwi nka Brasserie hafi neza y'urwengero rwa Bralirwa. Bavuga ko hari abasana bigaruriye iki cyambu ku buryo kugikoreraho bigusaba kwemera kujya ugabana nabayo wakoreye, utabyemera bakakwirukana. Uku niko babigarukaho. Badukoresha ndakintu bakoze, noneho twebwe nimba dukoreye 100,000 bicaye hariya bakajyana 50,000 natwe tukajyana 50,000 ndacyo bakoze kandi ndasima bashoboye guheka baradukoroneje. Arongo umuntu hano bayitwa Muyoboke niyo uvuze hano guke wavuga gatoye ahita avuga ati ndagufungisha nuvuga hano niba sima tuyikorera 50 yumva yuko twagabana kabiri kandi ntacyo yakoze yibereye iwe yicariye akitwaza ngo twe twashinze koperative. Urebye mwabo bantu bitwa bashefu besi ndamuke nubarimo turabaruhira yego ko umuntu ufite amafaranga ni uzaba nk'uru Rwanda cyangwa utayafite we azajya hazaherera kandi ni hano twakuriye aha nahageze mfite imyaka 7. Aba bakarani bavuga ko hari koperative yitwa Kodia ari ishinzwe imirimo yo gupakira no gupakurura cyangwa komora imizigo kuri iki cyambu itorohereza abashaka kuyinjiramo ngo baba abanyamuryango ahubwo igashaka guhora bakoresha nk'abanyabiraka batazigira bagira uburenganzira kuri koperative. Abantu bashinze amakoperative hano barashaje ntabwo bagikora, ujya kubona umuntu yiririwe mu rugo ngo barakora hano bamuhembe. Ntabwo kuyinjiramo ntabwo tubyanze kuki ntakora niba uko nkoze bakazajya bayankata boro buhoro iyo koperative yabo nkayijyamo. Wowe uyikorese murafata 25 koperative ifate 25 ariko 25 bafata ntabwo gihe kigira ngo vuga nibura
wenda nk'umwaka urashize mu 2025 ugira icyo mara ntayo bagwerera bamwe bakavuga bati mujye mukora tuyabakate buhoro buhoro makamubaye abanyamuryango twabyemera ariko ntago bapfa kubyemera nk'abafite amakarita bo ntago bayabakata nta muntu ufite karita hano wikorera sima n'umwe naba no ku ruhande bazikorera ufite karita yambaye tise yambaye na congo nyine hano hari abajyamye bari iwabo ubu gucya akazi kabonetse hano twakora twamara gukora bakagira gute bakaza bagahembesha. Uru rubyiruko rushavuzwa no kubona rukoresha imbaraga nyinshi ariko umusaruro ugakomeza kubiyanga rukifuza ko rwahabwa uburenganzira bwo kwinjira muri koperative ikanabafasha kwizigamira. Ubwo tukababwira ati none twebwe ko turi abakozi banyu tukaba duhura n'impanuka hari igihe umukozi agwa mu kiraro ubwo ugahita utaha ukagenda ukarwarira mu rugo nta muntu wo kugukurikirana ngo amenye ngo aragwana agafu k'igikoma kandi hari abashefu baba hari bahembwa bicaye. Ubwo rero nkatwe tuba dushaka mutuvuganire natwe badushyire muri ayo makoperative tugira ahantu tubarizwa ng'abakozi babo. Iyo umuntu avunikiye hano bahita bamwihakana ngo ntabwo ari umukozi wabo. Ikintu twakwifuza nuko mwatugirira ubuvugizi tukajya dukora natwe tukagera ku iterambere ng'abandi. Mwatuvugira rero tukamenyana duhereye. Ubuyobozi bw'iyi koperative Kodi yabo muri mizigo bashinja kubanyunyuza imitsi bwo buvuga ko ntawe bwangiye kuyinjiramo ahubwo ko aba bakarani banga gutanga imigabane isabwa. Umuziko amashyirahamwe asora ufite ibyangombwa byo gusora ngatwe pakura kugura ibiraro biratureba gusora turasora ibyangombwa birahari twewe kusi bajyanye bose bakajyana twashiki mushyirahamwe. Abo n'abanyamuryango banyu hariya n'abakozi banyabiraka ariko bono bajye mushyirahamwe bariyangira kujya mushyirahamwe babona amafaranga make kubera iki babyanga harabyanze ushake bwabo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bugiye gukurikirana iki kibazo kigashakirwa umuti byihuse. Buvuga ko kwitabira umurimo nk'imwe mu nzira zo kwivana mu bukene by'abaturage b'aka karere bakangurirwa bityo ko iki cyiciro cy'urubyiruko kimwe n'ibindi byose kitateranwa mu gihe bashaka kwiteza imbere. Ibi bintu byose dukora ibi bintu byose twagezeho nibo tubikesha nibo badufasha kubigeraho. Aha rero n'ibikorwa byose na gahunda zose tuba dufite nibo tuba tugamije ndetse ni naho biva. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.